umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye murahuye ni nk'igiki wo musaba bivanye na tarayi wawe nkuko jewe nkora mu mico n'akaranga ikintu musaba mama competition ndaba uwa mbere nkatahana ubushimwe no muri Dream House natahanye agashimwe novuga rero yuko inanga iravuzwa n'abigeme n'abakenyezi naregereye basokuru twaraganiriye amahoro mwiriwe na mwaramutse bivanye no mwese aherereye nizere ko mumeze neza cane jewe ndi fresh meze neza ibintu niwa neza ni kuri ndakomeye ende n'umusi mukuru hari abakenyezi abakobwa mama uko mutwumva tumeze neza vraiment uko turihimbaza neza turi mu muco w'umurundi kaza ategerezwa kuba arimo himbaza nshiterekere nkuko muvyumva kuri Akamu TV partage j'aime s'abonner commentaire nkuko namanda bibasaba tarabigira kugira ngo bize bibandanye bigenda neza ibiganiro byacu bize bibandanye bigushikira bimeze neza cyane imbere ya kamera tumwe n'umwigeme mwiza kwanza ndamuze ko ari umwigeme sinzi ko ari umukenyezi sinzi ntavyonzi ariko reka mbaze ndamuha ikaze ashobora kuba bahariye bamuzi cyangwa batamuzi bivana no kungene mwe mumufata reka mbaze ndamuha ikaze abidondorana bahimwirewe na mwaramutse ikaze cyane murakoze cyane nitwa Ishimwe Epido nkaba ndi umurundi kazi nkunda imico n'akaranga turaranga inanga y'ikirundi mvuka mu ntara ya Butanyerera nshasha mu ntara ya kera ya Kayanza uyu munsi rero nkaba nagize amahirwe yo kuza hano kwerekana umuco n'akaranga kuri televiziyo yanyu imbonesha kure yanyu murakoze cyane je narababwiye yuko naje ntegerezwa kuzana abantu bose bo micungara yose atandukanye yaba i Burundi mu mbibe zitandukanye urumva yuko ubu turi mu Kayanza yababwiye ko ari umurundi kazi mu Kayanza niho mutora benshi ashaka bamuzi canke ndazi ni Epido rero nkuko mwumva yabwiye umurundi kazi bedoye bande ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza abakoze cyane kuri twese umunsi mukuru mwiza le 8 mars umunsi wahariwe umukenyezi ndagushira mu kuba muri mu bakenyezi nivyo kuko ni yuri je ndaguhara ko ari yuri iyo tuvuze umunsi mukuru canke le 8 mars wumva iki itariki 8 ntwarane unyibutsa canke se ico uvuga nibaza ko wahariwe ego umukenyezi nukuraba uruhara umukenyezi afise mu iterambere kwitinyuka abakenyezi bafise imigambi baje habona niyo mpamvu uyu munsi washinzwe kugira ngo bareke kuguma muri vya bindi vya kera vyo mu kinyegero umukenyezi no kuvoma no kurima gusa no kuguma mu kigo ariko umunsi washinzwe kugira ngo umukenyezi wese yibuke ko nawe afise uruhara mu iterambere ry'igihugu epi hari ahantu nabonye tuntu twinshi dusikira umenga yuko dushobora kuba nivyo n'umunsi wacu wahariwe umukenyezi nkuko bivuze dushobora kumva yuko tworeka gucinyizwa ariko rero hariho nk'abaca bifata yuko bategereza ko nabo bashobora kuba bocinyiza ndavuga nk'abagabo babo gasanga uno munsi ubatera kumva yuko boja hejuru ko wa mugabo atahora ateka uno munsi ategereza guteka abana kagira wari sho bivugako bakoze cyane ico nabivugako nibaza ko uyu munsi ntiwahariwe ngo umugore acaba ingare mu rugo uyu munsi wahariwe umukenyezi kugira ngo arabe mbega uyu mwaka uheze nakoze iki mu bijanye n'iterambere mbega n'igiki ntegura kugenda ngiye gukora muri uyu mwaka utanguye nibisigura ko umugabo acaja mu gikoni hariho ibikorwa vyo mu rugo biraba umukenyezi biraba umugabo koko nibaza rero ko abakenyezi bokora uko nibaza ko baba bariko barihenda cyane ego genda muganje n'abakenyezi murabe ivyo mugiye gukora n'ivyo mwakoze hanyuma utahe kare
utegure ibyo utegerezwa gutegura mu rugo nk'umukenyezi. Murakoze cyane. ngo n'ibiharage ngo utegereza ko rubihishije ngo kugira ngo bigende neza, bukeye ngo ntusure gukora mu ndazi ngo ntuje mu mbabura. Waraye utetse ibiharage cyane bimeze oya siko nabikoze ariko urabyuka kare cyane. Urabyuka kare, hariho abagabo badakunda ibiharage bitetse. Urumva si ntucurara utetse ngo motifu ngo n'umunsi mukuru wanyu, ya zinduka kare cyane ubikore hakiri kare, hanyuma uje muri uwo munsi mukuru wawe wibuke n'amasaha yo gutaha. Wow, nizera ko muri ko murafashwa kumbure abigeme, abamama, abakobwa abatandukanye mwese, nizera ko muri ko murafashwa. Ni epido rero uno munsi tumuzanye nk'umuvuzi w'inanga, umuvuzi kazi, umucuraranzi kazi. Okay, umucuraranzi kazi w'inanga. Nizera yuko abenshi musanzwe mumuza atandukanye, yaba ku marezo sosiyo, sinzi aho mushobora kuba mumuzi canke mu manza zitandukanye, bien sûr arahamagagwa. Ni epido rero kuvuza inanga kuri we vyatanguye gute, vyaje ryari? Murakoze cyane. Je kuvuza inanga navyize nkuze, ariko nivyo nakuranye muri jewe mu maraso yanje. Sinakuze ndayizi, sibyo nakuranye mu maraso ndayizi, gusa nakuze ndayikunda. Uko nakuze nuko nakuriye ahantu ntabona ibicurangisho ndangakaranga, ariko uko nagiye ndakura niko nagiye ndiga gute noshikira abantu babizi bakabinyigisha. Nagiye kubitangura rero nkuze ndi muri kaminuza. Uyu munsi rero nkaba ngeze ngaha, nkaba nshobora kuvuza, nkavugiriza mu minsi mikuru itandukanye. Ndashobora kujayo nkabavugiriza bivanye n'umunsi mukuru wariwo. Epi jewe nzi yuko kuva na kera inanga yavuzwa izina muhungu, niko nakuze numva yuko inanga ategerezwa kuba basokuru, ukumva yuko bagiye ahakanaka baravugiriza inanga, ariko kumva yuko hariho umukobwa asanzwe avuza inanga, mbe niko bari kwa kundi gucinyiza akaranga canke kwa kundi koba yuko usanga hari bimwe ubu uriko urarenga ko nk'umwigeme. Murakoze cyane. Inanga ntivuzwa n'abagabo gusa, inanga iravuzwa n'abigeme n'abakenyezi. Naregereye basokuru twaraganiriye, barambwiye ko atakibazo na kimwe. Wanashima kuri rubuga rwa YouTube hariho umukenyezi yitwa Silvana Majaganya, ni wa kera cyane, hariko inanga ziwe. Isigura rero yuko atamuziro uhari wo kuvuza inanga uri umukenyezi. Urabitaguye, wavuze ko wabitanguye ukuze, wabivuze yuko mu kubitangura wabitanguye ukuze. Bimeze gute ubaho ugeze, urabona ko ugeze ku rugezo rushimishije cyane? Nabitanguye nkuze, urugero ngezeko novuga ko rushimishije cyane. Narungutse abagenzi, icambere na mbere nico gikuru. Narungutse abagenzi benshi cyane biciye kuri ino nanga, ababona postinze n'imbaraga video n'imbaraga foto, bakanyandikira bakambaza ibijanye n'inanga, tukaheraho turi abagenzi, bakantera intege, bakampa ibikoresho bishobora kumfasha bimwe. Novuga ko ubu urugezo ngezeko ni rwiza cyane, ndarushima. Ni Epi rero dusanzwe tumumenyereye ma competition atandukanye, tukamubona by'ukuri ari mu manimero ya mbere, azi ubwa mbere, bivanye n'ukungene asanzwe akoresha inanga yiwe akagomwa. Bimeze gute ho, hari ico bikubwiye canke kuko turakuze nko muri warubizi kumbure muri Dream House naho nyene twakuye muri competition hoho, hari ico bikubwiye? Kirabimbwiye cyane gose. Ndabona yuko koko akaranga barashaka ko gatera imbere, naho ugwaruka rumwe rutariko rurabikurikira cyane gose, ariko muri bamwe ndabona ko babitahura. Mama competition ndaba uwa mbere nkatahana ubushimwe, no muri Dream House natahanye agashimwe. Novuga rero yuko ndabona ko bariko barashigikira cyane akaranga. Hari ahantu bimaze kukugeza ukavuga ati nka jewe nka Epi n'ukuri by'ukuri nabitanguye mbona umenga ntawe nzoshika, ariko hano hantu bivanye n'aho abantu imaze kungeza, ndabona ko ari ahantu ishimishije. Ahantu ni nka hehe? Ahantu maze novuga ko amaze kunshikana, bimaze kunshikana. Icambere abantu, hariho abantu imaze kumpuza nabo ntari nzi ko twohura nabo.
abantu bakomeye cyane ntabo mvuze amazina mugabo n'abantu bakomeye cyane sinavuga ko ndagera aho nshaka gushika oya ndifuza kugera n'ahandi hasumba aha ntarashika ni buke buke n'ubwo rugendo nkaba ntegereje ndiko ndakora buke buke nkaba ngiye kuza ndasohora amavideo abakunzi b'inanga nibaza ko muzoshigikira kuri YouTube kugira subscribe amajeme n'amakomantere nibaza ko muzomfasha murakoze. Dusanzwe tumenyereye yuko ino nanga ikoreshwa cyane bivanye nko mu mamanza atandukanye hoho uragirirwa ibako ry'uko aho hantu bahagutumako cyane. Ndagenda nkavuga ibicuba nkavuza inanga ariko ikibazo nkunda kugirana guhura naco ni ikibazo c'amajwi y'inanga nsanga inyakira amajwi zabo zidashoboye gusohora neza ijwi ry'inanga nkeneye ugasanga biguma bicikagurika nibaza yuko buke buke ngira ngo nzoronka inyakira amajwi ziwanje nzohora nijanira kugira ngo by'ukuri bumve nyene ryacu nyene ry'inanga bidaguma bicika. Ndabona ko abantu batahanya agashavu bashaka kumva inanga ijwi ryayo ariko kubera ko kuntu inyakira amajwi zitaba zikora neza nkabona ko batishimye cyane mugabo baryohewe kumbona. Byonyine babonye umukobwa umwigeme avuza inanga iyo nitara ikomeye kandi cyane rwose. Ego nk'ubu uye urahuye n'umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye murahuye ni nk'igiki wo musaba bivanye na tara yiwawe? Nkuko jewe nkora mu mico n'akaranga ikintu musaba ndafise projet kubaka ikigo ndangakaranga cigisha abana bakiri bato n'abavyifuza bakuze akaranga ibicurangisho ndangakaranga vy'u Burundi. Ndafise kuzogira iyo nzu ndatiro navuga ko ari inzu ndatiro y'akaranga k'iwacu ibintu iyo nzu ikazokwamaho wanashima ntizo bifitiye akamaro jewe gusa komine aho izoba yubatse irashobora kuzoba ifise akamaro kuko abanyamahanga barashobora kuza muri iyo ntara y'iwacu bakavuga mbega twotemberera hehe mu gihe rero baje iwacu murumva yuko baratanga barariha barishe komine nayo ibironse kori murumva yuko ari ikintu ciza cane nibaza ko yonshigikira muri uwo mugambi wo kubaka iyo nzu ibikoresho vyo narabirondeye ndamaze kubironka ndabifise birabitse ahantu nibaza ko ico yofasha murakoze cane. Wow, nizera yuko kumbure nk'abariko baradukurikirana tubanze tuwumvishe tudabona ingene uvuza inanga kugira ngo biryohe nk'abashuhiye yuko utegeza kumva ko boririmba tubanze tubacishirizemwo kugira ngo bigende neza.
ntibavuna akanyota mu mikuzi mwicare muruhuke muje mu banyu kandi babakunda iyo nanga rero uhejeje kutuvugiriza kumbure zifise amazina yayo bimeze gute iyo yo yitwa gute inanga ni iwanje niyo nanditse yitwa kaze kwakira abashitsi niyo kwakira abashitsi mu rubanza uko ari rwo rwose murumva ko amajambo arimwo nayo kwakira abashitsi kwishimira abashitsi baganye irembo mu bisanzwe none haba hariho inanga umuntu ategerezwa kuvuza haba hariho inanga ziba zihari umuntu yovuza cyane navuga ko nka jewe bivanye n'urubanza urwo arirwo nibaza yuko n'amajambo nandika ayajyanye n'urwo rubanza nk'ubu niho bari kwakira abashitsi nk'ubu dufate hariho nka competition kana kivuga nk'ibijyanye n'umugera wa sida nkaca njana iyo ntuzenya muri competition kandi ari iyo kwakira abashitsi kandi bo bashaka harimo ibyo kwigisha kwirinda umugera wa sida biravana rero n'urubanza rwo arirwo haba hari amantuze angahe ushobora kuvuga yuko aya n'amazina y'intuze y'inanga aba hari cyane haba hari amazina angana gute y'inanga ushobora kuvuza ati iye bimeze uku amazina yayo n'aya yitwa uku n'uku amazina y'inanga arahari nta mazina y'inanga ahari oya mu bisanzwe ukompoza yes ego ni jewe nandika ni jewe nandika ahubwo nibaza yuko washatse kuvuga ibicuba ngira ngo sinzi ko arivyo wowe washatse kuvuga ibicuba rero ni namazina no kuvuga no kuvugira inka kuvugira inka iyo ziri bari ku mazi imba zitashe biravana rero n'umwanya kuko uratwa inka ziraturutswa zikanywa amazi zigacurwa biravana rero ubusanzwe uri umuntu abantu z'ikirundi rwose ukumva yuko urivuga amazina oya kwivuga amazina kuvugira inka amazina kuko jewe nshatse kwivuga ndavuga ibindi novuga ibindi yego menyere numva ngo hari abantu bivuga amazina bakaba bari nk'uwatandukanye bivuga amazina ivyo bintu biraba cyane yego menyereye yuko hari abantu usanga hariho abantu bivuga amazina ivyo bintu birabaho ego hari abantu bivuga amazina ariko muri jewe sinivuga amazina ndavugira iyo nka izo nka amazina canke nkavuza inanga uratubwiye yuko uvugira inka amazina kumbure urashobora kuducishirizamo gatoyi kugira ngo twumve yuko by'ukuri bushoboye kumbure nka anje uri nagutuma ko nko mu rubanza rw'iwanje nkumva arabishoboye kugira nze ndagutume ko byoroshe akoze wowe ndirimba sindambirwe inka ndirimba sindambirwe kwa hano mbazano z'urwamo we mwiriwe mbazano z'urwamo zantumagije zantumye ko amagambure ngo akana k'inka karashonje werega ikibabaje umwungere kimutura mu ntara atabaye irashe jewe umwaka uri mu ruzuba uhora usasa ibiganza kw'ijuru marizana amazi zikandangamiza amosoza kuzura amaso nkazinduka mu barima ntibamare bamwe bazi kirazi inyana kikayiramutsa nibo bazi iciriza inyana kikayiramutsa nyina wo wariraye bahora bakobereza ni gukobereza ego gukobereza barakobereza ariko jewe kubera ko umwigeme ntivyemewe gukobereza iyo nshitse mu rubanza ndarondera umuntu w'umusore bakamuha inyakiramajwi akamfasha gukobereza iyo hageze gukobereza turahana
agasinya kugira ngo amenye ko hageze gukobereza akankobereza. Ko numva umenga ibintu byose abigeme ibintu byose byakora abahungu numva umenga abigeme nabo nyene barashaka kuba bo bikora kubera iki gukobereza utumva yuko utobikora kandi twari tuzi yuko kuva na kera inanga yamye ari y'abahungu kubera iki utobikora. Ico byavako byava kutitinyuka ku migenzo ya kera nibaza ko ari ukwikunda kw'abagabo ariko twaraganiriye n'abasoko n'abasokuruza kubera ko ya migani bavuga ngo umugore ngo ngo mu kigo gusa ngo nuwo gucumba bamukumira gukora vya bindi byose yoshoboye gukora ariko kubera ko ubu turashoboye mu gihe c'ubunya abakenyezi barashoboye kuduha umwanya n'ijambo turerekana ibyo dushoboye turamenya ibyo ikizira ko ikizira icemewe turabimenya niyo mpamvu rero nanje mubona natinyutse nkaza kuvuga ibico kugira ngo n'ubundi azi ko bitemewe amenye ko vyemewe ahubwo ari shaka ryo kubimenya. Wow, ni warubizi kugira ngo abantu bashobore kuba boyimenya muri intore ntindi twarumvise inanga ijya nanganirwa kuko twumvise twarabonye baguha agashimwe mukurana nabo cane intore ntindi twarumvisemo inanga ijya nanga ari ya epi canke imeze gute? Ijya nanga si yuwanje ijya nanga ni y'umuntu sinibuka izina ryiwe ako n'umutama wa kera cyane wo muri 78 ariko kubera ko ijya film yari ifise iciri kirigisha yarijanye n'ijya nanga rero baransavye kubavugiriza ndabavugiriza rijyajwe ni iwanje inanga ni iwanje intoke ni iwanje byose nje nabikoze. Wow. Kumbure nko bari ko baradukurikirana nabo nyene bafashe ubacishirize kako kantu bashaka kuba batakumvise ariko je narakumvise kugira ngo bikunde bacishirizemwo babandanye baburudika kugira ngo bigende neza. Wow, kugira rero ngo tsige inzira amavuta nizera yuko nk'abari ko baradukurikirana yabaryohereje antuka mushakwa ari ryo rya mbere mubonye mukabona umwigeme nk'uyu by'ukuri yahagurutse aravuga ati jewe ngira nkoreshe ibyo abantu benshi batamenyereye cyangwa ibyo abantu benshi batokwibaza yuko bishobora kuba byokorwa dutegereza rero kumufata mugongo tukamusapotinga mu burere butandukanye nko mu myaka 5 wibona he? 5 ni myinshi ndaguhaye myinshi bivana n'ukungene inzozi zawe zibona mu myaka 2 canke nk'umwe wibona he? Mu myaka 2 jewe ni ahantu nifuza kwibona imbere y'ugwaruka ruzi imico n'akaranga by'u Burundi atarugwaruka ngubu uriko rurahurumbira ibintu by'abanyamahanga. Akaranga uyu kurakaraba kubu ubona karatitutse canke kari ku ntuze nziza ku rugezo rushimishije? Navuga ko kataragera ku rugezo rushimishije oya namba kubera ko ibikoresho ndangakaranga by'u Burundi barabihevye n'aba bantu ba TV online ntiba supporting abantu b'imico n'akaranga ba supporting abantu navuga biki gihe aho supportinga imico n'akaranga niyo mpamvu rero iyo ba supportinze cyane iyi miziki y'ubu imico n'akaranga baravyibagira rwagwaruka ariko rakuru ubu rukurira muri ivyo ntirumenya ati mbega kaze ku Burundi kari kameze gute basogokuruza bakora iki kugira ngo baterame nkuko natwe tuja mu biteramo tugaterama mbega n'igiki bakora mbega n'ibiki barya mbega n'ibiki bambara nibaza ko mwebwe namwe mu nkurikirana canke
namwe mukorera kuri izi mboneshakure nibaza ko mwakorera cyane ku bintu by'akaranga k'u Burundi tukamenyekanisha ibikoresho ndangakaranga by'u Burundi. Wow, ati mbega n'igiki bambara uvuze ako kantu bivuze yuko nk'inanga uri umukobwa udashobora kuyambara udashobora kuyivuza wambaye ijipo cyangwa ipantaro bimeze gute utegereza kuba wambaye gute? Mu bisanzwe inanga ni igicurarangisho novuga cyo kubahwa urikwiza ukambara neza ukambara impuzu ushobora guserukana ahariho hose. Niyo mpamvu ubona ko nambaye ibigera ku maguru, ntiwambara ipataro, ntiwambara itujipo, wambara impuzu ushobora gufuka kugera hepfo ku birenge. Mbese kugira bigende neza rero nk'abakeneye kugutumako mu manza zabo ahatandukanye ariko atari babahungu bavurugana ubaha akanimero kugira ngo bigende neza nk'abifuza kumva yuko bogutuma ko ahatandukanye kugira ngo iyo mpano y'iwawe bandanye uyikoresha neza. Akanimero k'iwawe? Mwakoze cyane. Icya mbere ndakoresha Facebook, handitse ko Epidor izina ry'iwanje nyene. Ndakoresha Instagram, handitse ko ishimwe Epidor. Nibaza ko mwoza mukamfasha kugira amalike, kunkurikirana. YouTube ngiye kuyisohora ubu kuko nari nayikreye mugabo biragorana nsanga bayinyivye, ubu nta kintu na kimwe mfise ariko vuba ngiye kubaha iyindi link shasha. Hanyuma nimero zanje ni WhatsApp 79 390 560 79 390 560. Iyo urashobora kuntora haba kuri kumpamagara bisanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Murakoze. Hariko na Kaeko Cash? Yego. Inanga iri ku giciro kingana gute? Inanga ubu irageze ku giciro kingana n'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100. Amafaranga make y'ikumbure nk'aba ba diaspora bariko baradukurikirana ntibaze bagorane kuri nimero utanze ariko baze bagushigikire bagukadone n'akandi kananga kugira ngo bigende neza. Uri mu rukundo kugira tubiyamirize ntibaze bakugora. Ashaka kwisoko iryo nibanga ryanje nibaza ko abakeneye kwimenya tuzabivugana. Arabirukanye mugabo abataye mu mitego ibiri arabirukanye canke arabemereye kimwe muri ico. Epi unkundire ndagushimira. Urakoze cyane. Akajambo kamwe ushaka kubwira abakunzi biwawe n'abakunzi ba Akamu TV? Murakoze cyane. Cyambere noshimira Akamu TV yashoboye kumpa uyu mwanya nkashobora kumenyekanisha igicurarangisho ndangakaranga inanga. Nkashimira n'abantu badukurikiranye, nkashimira n'abantu bazoza kunkurikirana ku mbuga zanje kugira ngo nshobore gutera imbere. Nkanashimira kandi n'abazokwifatanya nanje mu kunfata mu mugongo. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Abo mukayanzu tiyamu turabatahije. Ndabaramutse. Reka rero ndabashimire. Yari Epido umwe asanzwe acurarangisha inanga. Kumbure mwe wifuza kumushigikira yatanze akanimero kiwe kugira ngo bigende neza ubandanye umushigikira umusapotinga mu buryo bw'inanga mu buryo bwo kumuhereza ibikoresho bitandukanye ndetse kugira ngo bibandanye bigenda neza cyane. Na jewe ubwanje yarihimbaza Delicia ndabashimiye mutibagira kugira s'abonner, j'aime, commenter, partage kugira ngo bino bintu bibandanye bibashikira bimeze neza. Nawe ubutaha ndabazaniye ikindi kiganiro. Bye bye.